Abarongozi b'ibihugu bitunze gusumba ibindi ku isi bihuriye muco bise G20 canke G20 baheruka guhurira mu muji munini cane wa Rio de Janeiro muri Brazil uyu wa mbere uheze itariki 18 gushika itariki 19 uku kwezi kwa11 2024 bahujwe hanini no kwigira hamwe ingorane n'amagume by'urudaca bihanze isi yose no guteza imbere iterambere riramye riri ku rugero rihuriyemwe bose. Ibi bihugu kabuhariwe vyararahiye gukomeza isi y'ubutungane umubumbe uramba mu gihe atanumwe asigaye inyuma. Igihugu ca Afrika y'Epfo kikaba cabaye igihugu ca mbere muri Afrika kirongoye uyu mugwi w'ibi bihugu bitunze gusumba ibindi ku isi, kikaba casimbuye igihugu ca Brazil muri aya mabanga. N'umukuru w'uyu muryango Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa afise imigambi myiza cane, harimwo ivugurura ry'inzego z'isi zose, cane cane Leta Zunze Ubumwe, the United Nations, ishirahamwe mpuzamakungu ry'ubudandaji, the World Trade Organization, n'uburyo bw'ivy'ubutunzi ku isi yose, the Global Financial Systems. Izi nzego zose zikaba zarigaruriwe n'isi y'uburaruko y'abanyaburayi. Bwana Ramaphosa yarahiye ko zibwirizwa kuvugururwa. Ese G20 niki? Ese igamije iki? Ariko ko kuyu muperezida w'umunyafrika hari ico agiye guhindura mu iyi si y'ibihugu rutura. Ese intambara ya Ukraine izohera gute? Ariko ko kiyisi iri kigana he? Menya byinshi utamenye kuri zino mpinduka ziriko zijegeza isi kandi zigiye guhindura byinshi. Jewe ndi Seti kuri The Megamind. Muhawe ikaze. Ariko avugira mu gihe c'umugigwa wo gutanga muri Rio de Janeiro, Perezida Cyril Ramaphosa yemeje abarongozi b'isi ko Afrika y'Epfo izokubakira ku ntambwe yagezweko na Brazil yaramutswe uyu muryango uyu mwaka wose uheze. Aha mwibuke ko ibihugu bisimburana ya mabanga buri mwaka. Kimwe mu bintu nyamukuru vyavuye muri iyi nama nkuru nishigwa muri G20, umuryango w'ubumwe bwa Afrika, the African Union, nk'umunyamuryango ahoraho, the permanent member. Ushize mu bumwe bwa Afrika, uyu muryango wahisuba G21, G21. Ibi ni vyiza cane kuko bizotuma Afrika igira ubushobozi bwo guseruka mu biganiro vy'ubutunzi n'ingingo zifatwa ku isi yose. Amakoraniro hafi 130 yarateguwe mu 2025 umwaka uza. Ubuyobozi bwa Afrika y'Epfo muri G20 busezerana cane kwibanda ku nyishu za Afrika ku bibazo bihanze isi yose. Aha mwibuke ko Afrika yakumiriwe cane mu ngingo zifatwa ku isi. Biboneka rero ko akaryo keza ko kubihindura. Umukuru w'igihugu c'Ubushinwa Xi Jinping n'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer bari bahigereye. Gusa Perezida w'ubumwe bw'Uburusiya, the Russian Federation, ntiyabonetse mw'iri koraniro. Ibi bihugu vyaraganiriye ku ngamba za politike y'isi yose, harimo cane cane kwihweza neza ku ngorane ubutegetsi bugire buze bwa Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushobora gutera, intambara ya Israel mu buseruko bwo hagati n'intambara ya Ukraine. Iri tsinda ry'ibihugu 20 n'umubumbe w'ibihugu 19 bitunze cyane gusumba ibindi ku isi, the world's largest economies. Ushizeko n'ubumwe bw'Uburayi, the European Union, bigaca biba 20. Ubu noneho bica biba 21 ushizeko n'ubumwe bwa Afrika, the African Union. Reka turindire turabe uko Trump azovyifatamwo ubu G20 irongowe n'igihugu ca Afrika. Amwe buke ko Trump yagiye yerekana ubushake buke mu bubanyi bwa Amerika na Afrika no gukengera cane Afrika mu myaka iheze. Ibihugu bigize ubu bumwe ni Argentina, Australia, Brazil, Canada, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudagi, Ubuhindi, Indonesia, Ubutaliyano, Ubuyapani, Mexique, Uburusiya, Arabia Saudite, Afrika y'Epfo, Korea y'Epfo, Turikiya, Ubwongereza na Amerika USA. Espanye nayo igize iyi G20 nk'umushitsi ahoraho, permanent guest.
Iyi G20 yubatswe ku itariki 26 z'ukwicenda 1999 mu gihe c'akaga mu vy'ubutunzi, cane cane akaga k'ivy'ubutunzi muri Aziya k'igihumbi 1997, the Asian Financial Crisis. Yubatswe kugira ize irigira hamwe ku bibazo vya politike bihanze isi, kandi umaze gushingwa uyu mugwi wama wahuye buri mwaka mu nama y'umwaka. Mu 2023 umwaka uheze, Ubuhindi nibwo bwakiriye inama. Mu 2022 naho Indonesia irayakira. Ushizemwo abakuru b'ibihugu 19 bigize uyu muryango n'ubumwe bw'Uburayi n'ubumwe bwa Afrika, Perezida Joe Biden wa Amerika yitabiriye inama nk'inama nkuru ya nyuma aserutsemwo imbere y'uko ashikiriza Donald Trump ifunguzo z'inzu yera mu kwa mbere itariki 20. Muri uku kw'icumi itariki 18, Bwana Vladimir Putin yatangaje ko atazokwitabira inama ngo kuko kuba hari vyosenyuriye inama, kuko hoca havuka ibiyago bijanye n'urupapuro rwo gufata, the warrant of arrest, yatanzwe na sentare mpuzamakungu y'ivyaha, the International Criminal Court, ICC, ryo kumufata kubera ivyaha yagirizwa gukora mu ntambara yateje muri Ukraine. Iri tangazo ryaje Ukraine imaze kwinginga kimwe mu binywanyi vya ICC, Brazil, ari naco cakiriye inama guce gifunga Putin yirahiye akageza kirenge mu gihugu. Iterabwoba Bwana Putin yasuzuguye cyane. Ibiganiro vyari vyitezwe kuba bigoye kubera uwatorewe gutwara Amerika, kandi Donald Trump uyakaba yararahiye gutanguza intambara y'amakori, the trade war, ku isi yose no kudafasha Ukraine mu ntambara n'Uburusiya. Niyagera ku butegetsi mu kwa mbere, ubutegetsi bwa Donald Trump bugiye kucegeza isi yose. Ibanki nkuru y'isi, the World Bank, ivuga ko ibihugu bigize G20 vyirunze ku murundo w'ubutunzi ku bice 85% by'ubutunzi bwose bw'isi, aho uca wumva ko aribo bagize isi. Kandi akamaro k'uyu mugwi gahagaze ku guserukira isi kwagutse bitandukanye n'umugwi w'ibihugu kabuhariwe birindwi, the Group of 7, G7, ugizwe n'ibihugu birindwi gusa bitunze cyane, the wealthy countries. Gusa yamara naho umuryango w'ubumwe bwa Afrika, the African Union, uheruka kwinjizwa mu uyu muryango wa G20, bigatuma guserukira abantu mu buryo bwagutse bigegwako, kugira uyu mugwi munini nk'uyu ugizwe n'ibihugu bitandukanye cyane kandi vyinshi, kugira ugere ku kumvikana ntabwo ari ikintu coroshe. Abahinga ku vya politike y'isi bavuga ko ubushobozi bwa G20 bwo gushobora gufata ingingo zumvikanye ko na bose bwatitutse cyane mu myaka iheze, cane cane mu gihe c'ikiza ca COVID-19, aho hagaragaye inyishu zitandukanye kandi nkeyi cyane. Kimwe mu bintu bihambaye byagezweho imbere yaho kwabaye gucungera neza akaga k'ubutunzi k'ibihumbi 2008 mu kwemeranya isohoka rya trillion 4 z'amadolari ku ngero zo gutera intege ibihugu, kurinda intambamyi z'ubucuruzi n'igerageza ry'ivugurura ry'uburyo bw'ivy'amahera. Ikindi nuko inama z'ibihugu bibiri bihura ku ruhande iyo habaye aya mahuriro zagiye zishika ku masezerano mpuzamakungu akomeye. Mu nama y'ubuheze y'ibihumbi 2023, umurongo w'ubutunzi w'Ubuhindi, Uburasirazuba bwo hagati n'Uburayi, the India Middle East Europe Economic Corridor, warashizweho. N'ibarabara rya gari ya moshi n'ivyambu bihuza Uburayi n'Ubuhindi biciye mu Burasirazuba bwo hagati, the Middle East. Iyi nzira ikabibonwa na bamwe nk'ihangana rikomeye ry'umugambi ukomeye cyane w'Ubushinwa, umushinga bise umukanda n'inzira by'Ubushinwa, China's Belt and Road Initiative. Kuvaho Ukraine irasi y'Uburusiya ibisasu rutura misile kabuhariwe z'ubwoko bwa ATACMS zatanzwe n'Abanyamerika, umukuru w'igihugu wa mbere w'Ubudagi Olaf Scholz yarasuzguye cyane G20 mu kudatanga umuco kwiza imvururu muri Ukraine, eka mbere no mu Burasirazuba bwo hagati, the Middle East. Olaf yavuze ko yababajwe nuko G20 itavuze bihagije ku ruhari
rw'Uburusiya mu ntambara ya Ukraine, cyane cyane ku munsi ugira igihumbi iyi ntambara itanguye. Minisitiri wa mbere w'Ubwongereza we Keir Starmer we yavuze ko atazohengeshanya gufasha Ukraine mu kugwana n'Uburusiya butagira ico butinya. Aha Putin yari amaze kugabisha ko ariko yitegura igitero c'ibigwanisho kirimbuzi, nuclear war. Ukraine yakoresheje misile z'ubwoko bwa ATACMS mu gitero ku Burusiya, ubwa mbere ibisasu rutura vyifashishijwe n'iki gihugu kuvaho umusaza Joe Biden wa Amerika ariko akinjura abemereye kubikoresha. Ukraine iziga uburaro n'uburamuko ku Burayi na Amerika mu ntambara n'Uburusiya. Gusa rero akari imbere karahinda, kuko bwana Putin yarahiye ko azokwihorera ibitero. Mbere bivugwa ko mw'ijoro ry'uyu wa kane uheze ko yateye igisasu rutura ariko arakigerageza muri Ukraine. Naho Uburusiya bwavuze ko ingabo zabwo zasamiye mu kirere misile zitanu muri zitandatu Ukraine yateye ku kibanza ca gisirikare mu karere ka Bryansk. Ibivunguka debris vyakimwe mu bisasu vyakorokeye kw'iki kibanza ca gisirikare bitanguza umuriro munini cyane, gusa wahise uzimwa ubwo nyene kandi nta cononekaye, nta n'uwahasize ubuzima. Uko ni ku Burusiya buvuga. Perezida Joe Biden yatanze uburenganzira iyi ndwi nyene kuri Ukraine gukoresha izi misile za ATACMS zitanzwe na Washington. Ni bisasu bitera kure cyane, long range missile, n'umuvuduko munini cyane kugira batera indani mu Burusiya. Uburusiya bwavuze ko gukoresha ibi bisasu ni ukwikorezako no gushotorana kwa Amerika, kandi ko Amerika yahise iba umugwanyi muri intambara byeruye, kandi ko vuba bazobona ibara. Iki gitero kandi cabaye mu gihe iyi ntambara ikwije iminsi igihumbi itanguye. Ingabo za Ukraine zirarushe cyane imbere ku rugamba. Kiev igoswe n'ibitero by'indege. 1/5 c'ubutaka bwa Ukraine buri mu maboko y'Uburusiya. N'impungenge z'akazoza ku bufasha bw'Uburayi mu gihe Donald Trump asubiye kwinjira muri White House. Abahinga kabuhariwe mu bya gisirikare bavuga ko gukoresha misile za Amerika mu gutera ibibanza bya gisirikare indani mu Burusiya bishobora gufasha Ukraine mu kurinda agace gato imaze gufata ku Burusiya nk'agace ko guserukana mu biganiro byimirijwe imbere. Gusa ntaco bizohindura igifatika mu ntambara imaze hafi imyaka 3. Umunyamitwe comedian yahindutse ingwanyi yihagararako Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatanguje ico yise The Resistance Plan, aho abenegihugu bose baja hasi mu kwirinda bagwanira igihugu no gusanura ivyononekaye ntawe usigaye. Bwana Zelensky yabwiye inama nshingamateka kuri uyu wa kabiri ko intambara igeze ku gihe c'ingingo, asaba abantu bose gushikama bwuma, anasaba ko bokongereza ingufu mu gukora ibigwanisho. Mu ijambo ryamaze hafi isaha yose mu kwizihiza iminsi igihumbi Ukraine itewe, Bwana Zelensky yavuze ko Ukraine itazotanga ubusugire bw'igihugu ngo yemere ko Ukraine inyaga ubutaka bwayo, kandi asaba ko hatoba amatora gushika amahoro agezweho. Bwana Zelensky yaragize ati, muri iki gihe c'intambara hariko harafatwa ingingo y'ubuzotsinda, yaba twebwe hejuru y'umwansi canke umwansi hejuru yacu abanya-Ukraine canke abanyaburayi, eka mbere n'uwo muntu wese mw'isi ashaka kubaho yidegemvya atayobotse umunyagitugu. Harageze ko twese duhaguruka tugasemerera. Bwana Zelensky yavuze ko Ukraine izokora niburiburi drone zigera kure cyane, long range drones zigera ku 30,000 umwaka uza. Ikigwanisho Ukraine yifashishije mu guhangana n'Uburusiya kugeza na n'ubu, kandi camufashije gushikama no gutera imbere mu gihugu kinini cyane kugisumvya. Ukraine yakoze uko ishoboye mu guteza imbere inganda z'igisirikare kuvaho Uburusiya butereye mu kwa kabiri ku 2022, kandi Bwana Zelensky yavuze ko abahinguzi b'intwaro bo mu mahanga 40 yose bari ku kazi k'uruganda mu guhingura ibigwanisho. Ukraine kandi ifise intumbero yo gukora niburiburi za misile zigendera hasi cruise missile
n'indege zitagira abapilote missile drones zigera ku 3,000. Ariko koko hagiye gukurikira iki? Ese G20 irongowe n'umunyafrika igiye guhindura iki? Ese byoshoboka ko Trump yoba agira tanguze urundi rutonde rushasha rw'isi, the new world order? Bandanye ukurikire The Megamind mu gihe turabira hamwe ibibazo muri iki gihe kidasanzwe kuri uyu mubumbe. Jewe ndi Seti kuri The Megamind, naho ubutaha.